Sawa. So nshaka kuvuga ikintu cerekeye uyu munsi nshaka tuyege ikintu cerekeye Chimamanda Moses. Yep. Kandi muri no minsi mugize iminsi umengo we nawe mumeze ukuntu. Ya mugabo ni hataye nyene. Urakoze cyane. Nshaka tuyege nk'umusisanguzi. Umbwire ikintu cerekeye just Chimamanda uri kuraraba ibintu akora sivyo ibintu akora amavideo akora amenshi nayo gutuka abakozi b'Imana kandi menshi wewe nk'umusisanguzi ubona ubifata gute wivuga kwiki Chimamanda jewe ndamuzi Chimamanda Moses kandi n'abatari bake baramuzi nkeka yuko utoba ari na mwiza cyane numuco yoba yarafashe wo kwisinya gutuka abantu abakozi b'Imana kubatuka atari kubanka muga mu ntumbero yo kugira ngo donc aganye le public yego aronka abamukurikirana kubwishi uze neza bavuze ati ushaka amahoro ategura intambara donc ashobora kuba ariko arategura ikintu natwe cyaye bajya abakozi b'Imana babona ku munsi bibaza ngo ariko arabatuka mugabo we guzaga ku rundi ruhande ariko yitegurira ikintu bo batazi cyaye twe tutazi sizi kuri ayibona aya mashengero menshi usanga ariko arasambagurika ku munsi hari umuntu ashobora gukora pra yiwe akagenda akaririmba mu ishengero ico gihe urumva arashobora kuba ariko aratuka abakozi b'Imana urabona ko ashobora gukwisinya umukozi w'Imana umwe havuga ati umunsi ndamwataka burundu gahera kuva ku ntango gushika ku urumva akamwataka neza yamwitondeye mu bisanzwe muri kijya gihe abashaka icambere abakozi abakirisu bose bari nyuma y'ujya mukozi w'Imana bace baza kuraba ku mbuga ibyabaye cyumva ibyabaye bace baza kuraba ku mbuga ibyabaye hanyuma wewe urumva Chimamanda diri yiwe ibiheze abaheje kuganya public yabamukurikira Hello guys, muramenye neza so ni link Arlene Alu comme d'habitude Miss Mafseri gwamenyo musumeno maso yinyana kwa kimeze sikuru kumunda abantu ko ndifraza ndereka kura amaso yinyana amaso yinyana Kamen so murabona umutumire ni wa wundi nyene nawe sundi ni Jidok na menshi no vuga ndagusabe izina ryane ntuzusubire kurivuga hariyo bashasha oya ntuzusubire hariyo bashasha ubwo baradukurikira nibabwirane babwirane neje kumara nivuga ahubwo urabizi mbega guhera uwo munsi burya ndiko ndategura kugira rusasuma igihugu cyose paragwaro ndi rusasuma rero rutegurwa na leta ndiko ndategura kugira rusasuma igihugu cyose c'umuntu wese ataragira subscribe ataragira sabone umuntu wese atazi izina giwanje traga muri sasuma gubishinge uyagwa abantu bose umuntu wese ataragira subscribe kumugwa media azi yuko ataragira sabone akaba ataragira partage ku bintu byose duposting hanyuma no umuntu wese neza ubwa mbere bwo umuntu wese atazi izina giwanje twaragira rusasuma kwabo bantu kugira ngo tubabaze ikibazo bafise afise ikibazo kiyihe uzi uko dusanga ufise ikibazo utazi Alu utazi Jidok Misiri kurabaherana Misiri kurabaherana ndakazi kai nukubibutsa yuko Misiri kurabaherana sawa so nshaka kuvuga ikintu cerekeye uyu munsi nshaka tuyege ikintu cerekeye Chimamanda Moses yep kandi muri no minsi mugize iminsi umengo we nawe mumeze ukuntu ya mugabo ni hataye nyene hize iminsi umengo mumeze ukuntu we nawe ni hataye mugabo wewe kubera uri umukozi w'Imana nawe akaba afise ukuntu umengo ntaberekwa abantu muba muri ko mutegura inzira ija mu ijuru wowe umengo ntabere mugabo ashobora kuba ariko arategura inzira yiwe tutaramenya nivyo rero nshaka ko tuyaga nanje
nk'umusesanguzi umunsi wanyikozeho ego vraiment urakoze cyane shaka tuyage nk'umusesanguzi umbwire ikintu cerekeye just Chimamanda uri kuraraba ibintu akora sivyo ibintu akora amavideo akora amenshi nayo gutuka abakozi b'Imana kandi menshi wewe nk'umusesanguzi ubona ubifata gute wivuga kwiki Chimamanda jewe ndamuzi Chimamanda Moses kandi n'abatari bake baramuzi ego ariko vyihweje abantu benshi tumumenye muri ino myaka antuka itatu ibiri hanyuma rero je ndiko ndasesangura nk'ivyo akora mu kazi kiwe ka misi yose donc atari akazi kamutunze ngaba akazi akorera ku mbuga ngurukana bumenyi nk'ako abandi batandukanye bakora ndiko ndasesangura neza no bivuga mu mico ibiri umuce wa mbere nkeka yuko utoba ari na mwiza cyane ni umuco yoba yarafashe wo kwisinya gutuka abantu abakozi b'Imana kubatuka atari kubanka muga mu ntumbero yo kugira ngo donc aganye le public ego aronka abamukurikirana ku bwishi hanyuma amukurikirana ku bwishi baza kumwinjiriza amafaranga kuri Facebook kuri YouTube baza kumwinjiriza amafaranga bigatumba abaho mu bisanzwe cugendera kuri wa mugani wa kera bavuga kera ngo mpemuke ndamuke ego urumva abatuke mugabo yinjiza ikintu nawabeho urumva mu bisanzwe ajya kubera ajya kubera ibitutsi mu bisanzwe ajya kubera ibitutsi aho ndi ku ruhande rwa business igihe yoba ariko abikora kubera business kugira ngo afungure kubera ibitutsi muri ico gihe urumva ubwo n'uruhande rumwe nabishizeko ico gihe urumva arashobora kuba ariko aratuka abakozi b'Imana urabona ko ashobora gukwisinya umukozi w'Imana umwe havuga ati umunsi ndamwataka burundu gahera kuva ku ntango gushika ku urumva akamwataka neza yamwitondeye mu bisanzwe muri kijya gihe abashaka icambere abakozi abakirisu bose bari nyuma y'ujya mukozi w'Imana bace baza kuraba ku mbuga ibyabaye cyumva ibyabaye bace baza kuraba ku mbuga ibyabaye hanyuma wewe urumva Chimamanda diri yiwe ibiheze abaheje kuganya public y'abamukurikira babantu bose babakirisu baba mukozi w'Imana ababigaruriye kuko nubwo baza kujako kuri Facebook bagiye kumutuka cyane kugira nti muri commentaire bahejeje kumwinjiriza kandi ku ruhande rwa business aratukanye mugarungutse ari mu rudandazwa uwo n'umuco rero umuco wa kabiri nawo ngomba kuvuga ko nuko ashobora kuba afise integuro yindi abantu benshi batazi cyane dushobora kuba tutaramenya abantu baba bategura intambara barabizi yuko umuntu arashobora kumara imyaka ingaha ariko arategura intambara zogwana mu myaka nka 10 imbere kandi ababivuze neza bavuze ati ushaka amahoro ategura intambara donc ashobora kuba ariko arategura ikintu natwe cyaye bajya abakozi b'Imana babona ku munsi bibaza ngo ariko arabatuka mugabo we guzaga ku rundi ruhande ariko yitegurira ikintu bo batazi cyaye twe tutazi sizi kuri ayibona aya mashengero menshi usanga ariko arasambagurika ku munsi hari umuntu ashobora gukora plan yiwe akagenda akaririmba mu ishengero akaba umuntu akomeye mu ishengero sibyo akagera yaho ishengero usigara umengo ridepanda kuriwe canke kwizina giwe canke kukuvuma kwiwe yamaze kushikara kuri urwo rugero hari igihe usanga mu nyuma yahinduye akarondera abantu nkabangahe bamwemera mu isengero aho rero abagomba atangure diri urumva abantu banga bamwemera akabakubita icupa undi cupa ifana mu ishengero ry'abakizwa tuvuga marera babwiza tuvuga abafana akabakubita ifana undi fana hanyuma abona bamuyoboka mu nyuma gashatangura akatangura agateza akajagari mu ishengero ukiyumvira ati none akajagari nuko bama baca babeshera shetani akajagari kavuye kuri shetani kavuye ku madayimoni cyane kumbe warateje akajagari kugira ngo aje gutangura gushinga ishengero yiwe urumva
ugasanga ariko arabibugwaho mu ishengero ariko arankisha abantu abakirisu pasiteri avuga pasiteri bibiki ugasanga intumbero we wafise suko yari yase pasiteri ariko nuko ashaka nawe kuja gushinga ishengero yiwiwe kandi rega ntiyo babaye wa mbere ntababaye wa mbere oya ko turabizi muga urumva icaha abakoze nuko aba akuye aba Kristo kubandi icaha cambere abakoze akabanza kwanza gucafuza abantu nuko aba ariko abibugwaho mu ishengero ivyo navyo n'Imana iravyaga mugabo kandi urumva nico gituma ndiko ravuga ati ntababaye wa mbere ho twibuke yuko n'aya mashengero n'amashengero amwe mu kuvuka kwayo ibi donc aya twita ba protesta kivuye muri protest kuba umuhakanyi rero kera urabona ko hariho empire y'abaromani abantu bose twari oblige kuba abakatolika yego mugoro bizi yuko abatanguye kugumuka kuri katolika baragiriwe nabi cyane mugabo ndanishatse kwerekana yuko ariko byavuka umuntu agatangura yigirira utuntu twiwe tukadufata dusanzwe mugabo ugasanga mu nyuma yifitiye indi pra Chimamanda Moses rero nawe nyene kuri gwa ruhande rwa kabiri ushobora gusanga yifitiye indi pra oya mugano wundira hari kuko ntibitahuritse ukuntu ashobora kwama imisi yose imbuga yiwe ari gutuka abakozi b'Imana yajya rero utangara nk'ubu nabashaka gushinga ishengero none why not atorishinga adatutse abakozi b'Imana abafana cabakurahe rega hari amashengero menshi avuka ubu unye ameze nk'amabotike aca bakuraho abakiriye hari igihe atagura urabona nk'umuntu wo murashobora gushinga ibutike hamwe mudandaza impuzu batangura avuga ati ngujya ngurumva impuzu ziwe ngo naka impuzu ziwe ngujya kwanza n'umurozi kugira ngo arabukuna abakiriya biwe abaganya mugabo ivyo muri business vraiment ni ibintu by'abantu ega no mu masengero niko bimeze ibintu by'abantu donc je nitaba ubwenge buke kuko iyo ufise ubwenge buke ukaba ufise na esprit ya marketing ugenda ugashinga ukadandaza ivyo wawe hama abakiriya bakakuyoboka rero no mu mashengero wewe nimba ufise umuhamagaro wo gushinga ishengero hanyuma ukaba ufise umuhamagaro wo kujana abantu mwijuru sivyo atari bituriho turabona hirya no hino muri no misi ufise umuhamagaro wo kujana abantu mwijuru ushinga ishengero hanyuma ukigisha ubutumwa abagukurikira bakagukurikira none Yesu we kuza ku isi yarigeze avuga ngo okay ngo abafarizayo ngo banze mwugare kandi yarabizi ko hariho bimwe bakora bitajanye urabizi havuga ati okay abasadukayo sinkeneye gusubira kubabona mu isengero ngomba sivyo mugabo uraraza akigigishiriza ubutumwa bw'Imana yamutumye abantu bonyene bakajija bakamukurikira sivyo rero na Chimamanda Moses navyo tuzihaje mugabo arashobora kuba ariko muri business yiwe ariko aravuga ati reka bari abantu bose bari abapasiteri bose ko mu Burundi vraiment ubu kweza umunsi biragoye kugira utora umuntu atahano na hamwe yegamiye adafise ishengero na rimwe arimo sivyo rero uje gushinga ishengero ucubakurahe ubakura mu mashengero rigano ko bafise amashengero basanzwe barimo utari mu mizirima n'umukatolika utari umukatolika n'umupantekote utari umupantekote n'umudivantiste utari umudivantiste n'umuyehova umwe wese afise aho yaparite utari umuyehova n'umumiziyumo biragoye kugira utora umuntu atafise ahantu ahagaze kugira rero ngo ushobore kubaronka ubankisha bahajya bari shaka kukubaza akandi kabazo nibaza ko tuje dutera turangiza shaka kubaza akabazo wowe nk'umusesanguzi amakuru Chimamanda ahabwa wowe ubaza ko yaba ayahabwa nabande amakuru yo mu masengero inyishu uko notanga inyishu ngaha ubwa mbere na mbere bwo haraje imbuga ngurukana bumenyi tuvyemere no mu mashengero amwe amatandukanye hari igihe usanga hariho utubazo tumwe tw'abantu batakigira ibanga sivyo bivanye kuri babandi usanga bagiye mu mashengero mu kumihamagara itandukanye sivyo kumihamagara itandukanye haba bagiye mu ishengero gusenga Imana ariko hakaba n'abandi baba bagiye mu ishengero bajanye n'izindi ntumbero zitandukanye babize ko twese mu isengero twese si mose mu isengero tuvyemeranye si twese mu isengero tuba dufise umuhamagaro ukuja mu ijuru sivyo cyayo gushimagiza Imana araba bafise usanga bafise imihamagaro itandukanye sivyo tuvyemeranye
ico gihe rero hari haba abandi abo bamwe baba bari mwishengero bo kwitwa abanyeshengero ariko atari bene ishengero ugasanga abo barashobora gutanga amakuru ntibakigira ibanga ryo mwishengero afete ntibacubaha umukozi w'Imana ngo amenye umukozi w'Imana n'umuntu nk'abandi ashobora kunyerera none bimeze ukunukunuko ariko ku rundi ruhande hari igihe Chimamanda nawe ashobora kuba afise abakozi abakoresha aha amafaranga bamuhajya amakuru sivyo wanashaka bagashobora no kugira ante no kurementanya none yoroha ivyo avuga gute yoroha ivyo avuga gute kugira Kurikirana ashobora kugenda akabakubita inote hawe ati ejo tuzokora kunuko higa amakuru ayo makuru rero niba atayaronka baraza kurementanya mugabo mpaka inkuru ipasi sivyo hari n'igihe n'umukozi w'Imana kanaka abakozi w'Imana bicunge ko hari igihe ushobora kugwa mu mutego kwa mutego umuntu yateguye haciye imisi yateguye kugira ngo uzugwe munyene no hica kuvugako nabakwiye kuza bariba hari hantu mu myaka iheze waho urusanga nk'umu wagiye gukora ho mu ntara utavukamo ugasanga bagiye bakagutegurira nk'agakobwa kazoza aho gutirimutsa mpaka ukagwa hanyuma hakaba hariho abakameramani cy'ababijejwe bari hagufi baca baza bakagufata ati naka twamufashe ikibiriraho yari muri ibi wowe ukaza kwiroturuva mu nyuma ati wari umutego abakozi b'Imana ngara abakozi b'Imana usanga baguye mu dutego tumwe nkuko none bose abantu bakari agakobwa mwishengero kaza no muri korale kakajayo kakicara imbere muga kakicara na Cheka kazoza karaza kugutemberera ngo ugasengere muhira mugabo ari umutego wababandi kugira ngo baronke ico bazovuga no ico diko tumare ndavuga ati abakozi b'Imana bacu bambaye amavuta bige kwigengesera hanyuma bige kuva mu mwuka nk'abari mu mwuka nyene sivyo bige gukurikira Imana nk'abari gukurikira Imana nyene bige gukorera Imana nk'abari gukorera Imana nyene hanyuma abantu nabo vraiment bakurikira Chimamanda je no genda vuze ati mwarazimiye ndabakwiye ku nzira so guys shaka nanje ndamwunganire ndababwira ati abakozi b'Imana babirimwo neza barasenga cyane kujya bahura n'amadayimoni n'amashitani n'amajini niko nawe uhura n'idayimoni mu bibazo byawe ibitugerageza ntibizoreka voilà kuko ujya mukozi w'Imana si Imana n'umuntu nka wewe umutemye va amaraso nkayuva niyo ahura n'ikigerageza n'umukobwa canke iki canke ivyo bamuvuga ko setu naco ni nkuko nawe byo gushikira je ivyo sino birandira ko cane nizere yuko mumenye yuko Joshua n'umuntu nka wewe Pastor Patrick ni wewe Ferdinand ni wewe abandi jewe ntazi bose ni wewe basayimoni bose ni nk'umuntu nka wewe barashaka kugwa ariko ivyo nibisanzwe nuko gusa hamwe nyene umuntu aca afatira ku kantu gato kajya nyene yafatiye ko ugasanga nyene ko kari ko karatera umudugarara mu gihugu abafarizayo bigisha umurongo umwe ariko nshaka kubashimira cyane twongera turangiza G-Doc ndagushimiye gose urakoze cyane nawe mwakoze cyane wakoze kuntumira nawe ngaha muhiri wacu kaze kandi kumugwa Media TV twongera kandi tubabwira mugire comments partage subscribe twibutsa rusasuma rw'abatarabikora ko gwimiriza tuzogenda turadodora ku rupangu uzi ko atari yabonesha uzi wese ko atari yabonesha kumugwa Media TV guys ntazobagowe nibaza ko atazoba ari ngaha so ndabashimiye cyane yari link Arlene Alu kumugwa Media TV so big up